Nkitangura yene gukora nakora akazi k'ubusekiriti mu bounce. Sibara akamome kari keza akundana. Akazi gaheza umukobwa caragenda aje cyasoka indirimbo ya kidumu. Ngati no kuvuna abana. Nikirato kigahengama ukiyi mugatuka umukanda. Ya bavuga ati indirimbo rayitahura amabiri. Selma urakura wikora kubaye. Wajya indirimbo yarabaye je rambaye ko vyavura. Ikintu umuntu umenyereje umuntu. Nico amenyera mugenzi. Urakimumenyeza umutipa mugimenyera kumena amaso oya nacu oya akira uso doje gutokana agasambil ka taxi bariho harabunzi twabana muri quartier barihigwa inzu abamwe n'umuceri wiwe akamurihira amashure ration ibintu vyose taramutwara hama vyaze na barahebanye sho ego uve kiki oya none ndakwaza ikintu ndabaza ikibazo nuko Imana muzoze basi murasubiza basi je kinovuga ntimuze mpeba kubikora nk'abagabo mwe musoma franc urabana mubikora kubera ko umuntu uramukunda deje sivyo murakundana urabona ko aba hanu habisi par exemple kora ko wowe umukunda ushaka gukura amafaranga urafise deje si ibintu ntugira uhombe kumurihira inzu kumugurira imodoka mu gihe ubwo buryo umukunda ni ibintu bisanzwe urumva ahubwo ikibintu kubikora office ibindi witeze mu nyuma ugasanga harura ngo yamugura imodoka imodoka no guha daboro arahinduye Kani wanashaka kuja kuinvestisa ku muntu uzi ko ejo azoguheba amahera yose ari kuba washize ku muntu uzi ko ibiti bitazoca none uzo gushika kuki none ngababu yari uzoguheba n'ubundi mukaba bamushize mu nzu ukagira amaheyaje bizopfira indani naje fuma guheba basi yarinjiye mu nzu. Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Meze akunda Fun&facts twakumbuye cyane. Ya sorry. Twara muri vacances twara ruguru ibugarama kuri Miki. Kuri Miki. Twari turi vendredi pass. Anyways, turi kuri Miki, c'est du lac. Mugenda ndacha karafungura, ndacha biraryosha. Sana vraiment. Delicious. Delicious. Numusaza Kiki amaze gufungura. Kiki amaze kugisana izinga. Nene ya kabiri. Ya gatatu tuvuga ishukuri. Ya gatatu. Bon, abari kuri kamera hariya ngo turara muje gose batkomeze neza. Hanyuma uyu unye akatamanikigwa bagigini kita. Narimo mukumbuye? Ego. Hama yambu kandi na dada igitega turakuramukije Yoriya yahunze ugiye ari umuntu adashaka muri kamera kandi yari afite amadena hano hejuru yamaze kujamwo deja yavuze ngo ari Dubai hama none ugati ari muri kamera gute ari kuri Miki gute bamaze kukubona deja shaka ugaruka ushaka kuguma tuzogushaka emoji uzaboneka mu mazi tuzogushaka emoji bon nuzo kuvuga ingo nazo tugira tuvuge sujet Josh turacari muri fan turacari muri fan na fact ano musi bari Fun&facts c'est vrai mugabo hanini turi muri fan babuza biri fan mugabo harimo na facts of course na fasa yari fan cyane mugabo harimo na facts bien sûr donc byose bitoza guhura gusa ubunye nko hari gihe bidominana ugasanga fact yadominye fan cyane cyangwa se fan yadominye ubunye ni fan iri hejuru anyways baramusa bagenzi banyu hariya bako barabara bagigi gira ko shiri ngire ko utarara mukanya wagwan my people muraho girako Ntebuzi bon turose batumire hari umwe ari hari yanye hari n'uri nyuma ya kamera abatumire hariho uyu unye yitwa gute yitwa Kikituhe ariko afungura ntavuga ninjya mu kanwa hariho na the boss wa Miki torabazi microphone baba uramuvuze izina taragivuga hanya madutumiye oya murabasangwa twakiriye baba mwe murabakirizi abasazi femme murari hasi nitugende tuziriha meze neza turashima mwebwe
natwe ni ni bon bon sana kikiro shaka musa abantu waheje gufukura ngo wami Ego abakunzi ba Fun and Facts salama. urayikunda Cyane. Ndazikubwire zose. kiki ari ibyo utaraheza gufungura iyi pilipili niwe urigeye kajya gaceri uragasize kararyoshe ni première qualité nagiye nk'umugabo w'igisahira turasuye ko baramutse abakunzi bacu ba Fun and Facts tubahe n'ikaze n'ama message y'abafana ba bandanya shushu sohore kwanza abanza sohoka nahonja baburi korompi mu mutwe twagiye turasuye kubaha ikaze rero bakunzi bacu mu kiganiro cyacu Fun and Facts Fun and Facts cy'uyu munsi turabaramukije nk'uko rero CEO yabivuze turabasabye imbabazi ku kiganiro kitabaye kuwa gatanu heze kumvo zitatuvuyeko muri abantu bacu turafise ku mutima mbwa twagarutse ubutagisubira inyuma tumuramutse Darlene ahari muri kano kanya hanyuma nkuko musanze mubizi Ozi yabivuze dukina dukebura nkuko musanze mubizi turigisha mugabo hakaba harimo n'udukuru tumwe tumwe uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu tuwama tubona mu kibano tubamwo kandondere Fun and Facts tugiye kuvuga kuri ku buzima busanzwe abantu bacamwo ubuzima busanzwe abantu bacamwo murabizi ko muri kamere umuhungu n'umukobwa barashobora gukundana umugore n'umugabo hanyuma hariho igihe umuntu aja cyane yinjira cyane mu bintu umuntu abayemwo mu bintu by'umukunzi wiwe cyane cyane umuhungu yiyamplika cyane mu bintu by'umukobwa ugasanga hari igihe umukobwa adafite amafaranga yo kuriha ishure abavyeyi barapfuye canke ava mu muryango utifise amashure yagarukirize hagati canke ashaka kubandanya kaminuza mugana afise uburyo ugasanga rero umuhungu bakundana hariho ababikora hariho n'abatabikora hari uwicisha amatwi akavuga ati Jemba uyu muvyeyi wiwe ari gaca nkareke hari n'undi avuga ati oya nukuri reka ndamwigishe kumbure hari ico bizomara mu minsi iri imbere irerere nego ni irerere hanyuma harabaho inkurikizi hari igihe bikunda bakazotera imbere bakabana bakubaka urugo rukamera neza hari ikindi gihe ahemukigwa ugasanga arize agiye kwiga kuko kenshi amufata atani ikintu ubona nyene ko n'ukuntu hasa n'ingene agaragara ukabona ko atakintu vraiment yarafise ukabona ko yamukuye ahantu yatangwe kwisigara tuvuta tugafata hari abandi ku ruhande baca batangura kumira mitwa batangura kumira mitwa hariho abaca bamubona ku ruhande bamubonye bakaca baza gutera ibitero bateye ibitero ugasanga arakuyemwo wa wundi wa mbere yatanguye kuva kera atakintu na kimwe uraba hariho rero abatwagwa ugasanga baramuhevye ivyo ndusanga yagize urubanza ugasanga ntanamutumiye ntanamenye ivyabaye akabibona ku mafoto akabona kuri best of ngombe yaramutumiye muri mariage iyo inde ego vya vrai rero nivyo tugiye kuyaga ko uyu munsi kuko sinzi abantu badukurikirana ku mbuga barabibonye ko twararanshije iyo deba mu bantu yego twararanshije ako ka deba turavuga tuti nimuze tubiyageko mbega ni vyiza canke ni bibi turafise ngaha anye ama intervention y'abantu batandukanye ego turaza kubabwira ico abatumire abantu bamwe bagiye barabivuga ko hari abari pour hari abari contre mugabo nibaza ko tuza kumva neza na neza ico baza kubivuga ivyo ico babivuze ko nico baza kubivuga ko bana batumire bacu dufise umusore dufise n'umugabo yubatse
aho rero urumva ko biraryoshe biri equilibre umwe aratubwira ati yobikora uyundi warabikoze hariho umugenzi wumvise byabaye ko yabikoze hama bigahara canke hariho vyashitse ku kintu kizima akaryo naka muhe micro dutangurire kwa Kiki utangure kuri jewe mana bon jewe vraiment uko nibaza ko nobikora kuko ubikora abikora kwera ari umutima ukunda gusa ni act ni act kenewe rega c'est pas ibintu birebire ni cy'umutima ukubwiye kandi bavuga mu gifaransa ngo le cœur a ses raisons que la raison ignore donc ni ikintu vraiment ushobora kugirira ni nkuko ukigirira umuntu wari we wese gusa nuko nyene biba biri muri context y'urukundo iyo bihaye rero bica biturika nyene mugabo rero nk'abantu bafise nk'imitima yoroshe yashwanyaguritse cyane bakonsa kuza barabireka kuko byo bacasigara barabara imitima yoroshe nibo babikora Kiki biramaze gushikira jewe okay hariho bibiri wavuze ibintu bibiri hariho kuba papa na mama w'umuntu kumumama no kumupapa hariho no guhebwa n'uwo muntu nabaye papa na mama we ntibirangiye sa ukuntu warubitanguye amengo hariho kimwe gishobora kuba nashaka kugira abantu babimenye kwanje kuvuga ngo oya none guhebwa kugira ngo ntari numwe atarahebwa none oya guhebwa waritanze nivyo nako ndavuga uriya ngo narahebwa mu buzima afisunye umwe gusa nigeze agira ujya ntungane azoduha intahe Kiki iyo biza kuba vyarakubaye ugapapa ukarama mu muntu hanga gaca guheba uyu munsi uri kuravuga ngo nakte y'urukundo kubikora none bon navyo bitambaye ku mugabo je numva umengo ni naho nyene vyari kuba biri gusa ahubwo gusa peut-être acte sinari kuyijuje acte sinari kuyijuje nayi kujije uwo muntu atagize ubuntu ega nivyo ndakunda kubwira acte ni ikintu gihari ni ikintu ni nkuko unye noza nkabuganira zinda kugura ifa bisanzwe mugabo uwo muntu utarindiriye ko azoyigusubiza okay tuje kwa babu babu jambo ni gwawe asa n'umuntu vyashikiye agira duyi ntahe babu oya ivyo mwavuze je birashikira narumwe ndarihira ngo mbaye papa na mama juste gusa ariyo ama experience munaca makiri muto ugasanga birakubaye ko urakunze umukobwa kucuri hama biheze ugacagacanyika ubwo buryo ufise je byashikiye kera harimo muri 2007 2008 gutyo nkitangura yene gukora nakora akazi k'ubusekirite mu bounce cyara kamome kari keza akundana akazi gaheza umukobwa caragenda cyasohoka indirimbo ya kidumu usanga no kuvuna abana nikirato kigahengama ukiyi mugatwika umukandi bavuga ati indirimbo urayitahura amabiri urakura wikwera kubaye wajya indirimbo yarabaye je rambaye ko vyavure nora nibuka ko tucogenda ba munyakabiga kora vendora mona kumuraba umome bwa byarashitse nyene umva bibaho ni ibintu bibaho mugabo mwakoga nawe murakora ikibifu kimana Nati mugizi kuyi. Agase twebwe twagize. Navuze ari bwesega umwe ari yimbwa mwese cyitwa ko mugimbwa. Atukisha umuryango. Umuryango umwe agatukisha umuryango. Uva rero peut-être namwe muri mwe sinzi ko namwe mwarabikumwe namwe mwakoze. Aya. Nari ntaje naje barangira ko bataramu wampapa. Wagomba goma umunampapa ka mama. Lidukundise. Babaje. Ndi bavuga ngo abakobwa beza nibo bari hiri imvutano abandi bakatigenda wikote mu Rwanda. Twikotera kutuguri. Imwe murashaka kwivuga ko ari abajeresi mudashaka kwivuga nyine rwa mu bitumurere ku ngandazi. Natwe bivuga. Bazovye muri commentaire abizi. Ni ibintu ona ibintu ko baravuga ibintu bibaho buri munsi. Sikintu ibujumba kirahari. Kwete mwebwe navyo bamuzi ko mu ganto tukora mu kabare turabiza no waza twidogera ko nazogira gute. Babu ndakubaza ikibazo ugire ko quelque part Kiki yari yavuze. La wo bivuze ko iki pour l'instant ubu vyaraheze nibiki ubonye nk'umugenzi wawe
nka kiki cyangwa undi ariko ariko arinjiza ariko atanga ikashi wana iki igitoro kimuzurize amashuri yageze baramwirukanye mama aragwaye akira voyage anniversaire yageze kanda kugirire urubanza abagenzi bawe impunzu ibirato kira kitu uwo mubwira gute c'est ça au fait le truc reka ubikora ko ubikunda problème bikora umuhungu nabikora ngo ari ushobora bikora ukurisha kuri ku mukobwa ndabifisa kare ndabikunda bikora ko ramukunda nkaje cyo gengena n'amaguru nashaka nka 1000 bar nkayibika nkavuga 1000 bar niyaza ndamuri iyo taxi moto hari kera undarufise ku muntu umwe gusa hari kera gusa umva donc nibisanzwe kubigira nuwobona ubunyamide 2023 ubu washaka kubikora kubira umukunda nivyo ndagusigura nimwe urashaka kubikora umukunda aho ngo turakunda tumeze nk'abakobwa naho amafuti yose n'abakobwa barakunda hello ahaga abakobwa barakunda cyane mwumvise umutima munini ufite amakompartiment menshi ndakubwiye naho Nikita yatanguye avuga ati umuhungu agirira ibyo umukobwa tu sais que y a des cas hari umukobwa agirira ibintu umuhungu nuko nigake akamuko anabanye nakazomo akisopa kuza kumumesera impuzu kwirigwa akamubera umugore ataramukwa mu nzu akamumesera twaje muri deba y'abakobwa yaracabindi ko mwikunda donc reka kuvuga ngo abakobwa ntidukunda umukobwa gukunda acigikirofa akaba twaje muri deba iyi tuvuga hanyuma oke tuvuga hanyuma tukingiza kandi tukubwira ntaco bandanye ndashaka kumaza babu kibazo hari umuntu nje yakomanse ngenda bishirako ngo ivyo ni vya kera nta bagabo bakibikora ubu unye aho bavuze ko hari abantu baza bakamwidogera bwatsi ko Jean narambwira mu ibi n'ibindi hamaje arampemukira ni vya kera c'est vrai canke kera byari byinshi gose kurusha ubunye ngira bunye abagabo bavuze ati bacu ngira amahera amaje camwe ndamwanki ubu birahari mugabo bihari ubu abamome bose bubu shobora umome mwiza asa neza umva bose bafite udushida nutwo nyine mama kubwira amagutiro udushida ni bimwe ya mima ngo murakundana uyu munsi ngaje telefone yapfuye mama saje mu bitaro umva nubu niko nyine bigihari kera bikurukuye mugabo birabahari ubu bashaka usanga kuragira muravugishije umukobwa rimwe kabiri ejo mu gitondo ndunkira 30 kuri ego kaje ndunkira 50 mirongo kashi yavuye n'umitende bose bagiye mirumika Urero yindi batazi nshasha ni pesa flash nani bake bayifise bakobwa y'ubujumba bakobwa y'ubujumba sangu ndunga kuri pesa flash abo inoti rumikashi ku kashi umunsi tuzobazo yimenya azoyibindi yumva ibahero ubu nivyo nyene sikuvuga ngo vyaranaheze ubu bisigaye biri pire gose kurusha ugambe ubu ubonye nivyo biba gusa aho boro wari krizu ni mama papa si benshi ariko none gababu est-ce que tu ne penses pas yuko abakobwa turabigira sawa est-ce que tu penses pas ko abahungu bafite mu ruhara kuko ikintu umuntu umenyereje umuntu nico amenyera mugenzi urakimumenyeza umutipa mukimenyera kumena amaso oya nacu oya akira doje gutokana agasambil ka taxi bariho telma vyamaze kuja mu migenzo y'abantu ku buryo umukobwa atangiye kubona umuvugisha amubwira ngo baguhe afa kubona ko wamuravye wamubwira donc rero ni mukidoke nyamba tubona ko iyo solution iri kwirakora benshi barayija urumva usanga hari abafana biyo solution benshi afite urumva muri ganana uvuga uti ujya muntu amugirira bijya nanje ntabigize bijya barankuramo hanyuma kandi dasa siribaza ko ari kuvuga ngo nivyo bamenyereza ahubwo ni kamera ihari ni ibintu niko bitegeza kumera ahubwo je ico nibutse ni kimwe kera vyaba deja ukundana n'umuntu ubiba mutarakundana c'est ça la différence kera vyaba deja mwakundanye ebana ibintu bimeze neza mana yanje barakwemvita ugasanga mu imyaka 3 ubu ni 2 semaines nkuko gumwe ashogosaba kikindungikira 10,000 babundungikira 10,000 undi nikira 10,000 ugasanga aho bane batanu afite no mutari we nacu ufise
umva ivyo navyo nibiki ni ibintu Nako muyabaha mudakundana ntiwumva ko niyo probleme. Ndagusigurira. Tudakunda bwati we ndakwa kubera iki? ko dukundana ese ndavyo Bwira babwe. umuntu ari mariye Ego. ivyo ni byakera Naco barabizi na. ona nk'ubu wa mwaji murafunguye shaka kwenta bari usane kandi yakurihira sivyo juste gusa kandi yakurihira ejo vuga ejo baba yarandi ivyo kurya ndashonje reka nsubireyo peut-être ngura kandi ibindi vyo kurya Kumenyereza na. iyo kilo Okay. reka cyagura kandi ivyo vyo kurya kuri wewe ubikoze na mutima mubi bishizemo na bitore ni bon bitore Bitore naco. Ariel pense uyigezemo ngo ngize gutya mugabo wewe ingene umuntu abifashe navyazi mu gitondo tuba ku mugoroba ngo asho kuma ya taxi ni normal mwasangiye 10 bar ya taxi Naco ga dibare nana kimasigari. Hari amara ariko akangana. muhira kwandikiye ngo bebe ndashitse neza kumaza neza kwanza bigiye nabaye bebe ryari ngira bebe I love you Ati kuri kunjya na sekwire I love. hari abantu banyarutse ibintu twari amakuru tuza kumenyera aha Ako nivyo wangu ivyo nivyo. Ako babu kana we kumuyegereza. azi ujanye ubikoze tamutima ubishize mu Yeah. bikoze mugabo ndi narafise kina bifashe Tu as Ariwe raison. kubifata kwawe wewe wikoze inosama Yeah. na Ariel pense rimwe none ga babu birimo mu bintu bituma rero mu nyuma uwo mutima mwiza uhava ugufasha kuko wewe uzokwifuza kubikora uvuga uti bajya bashaka kumena amazi aca yibaza ahubwo niho hava kangerageze ndagusigurire ndakubaza ikintu kimwe wowe fata ko uri kubigira bon ni acte de gentillesse siko isanzwe mugabo par après kubera bakora kubebeza bariko barakubebeza urumva je ndiko mvuga abandi sindi mvuga jewe urumva hari igihe ushobora gusanga nawe ubaye faible uravyumva ukaja muri sentiment uravyumva ugiye muri sentiment igituma ubabara ni kubera wowe wabitanguranye gentillesse nta kintu na kimwe uba wagize kugira ukwege bon bien sûr amakara atandukanye arona kai yuko ubigira nyene ari purpose nyene yo nyene mugabo ico gihe rero ubabara je nebaza ko ari wa wundi aba yabigize yavuga ati bon de toutes les façons ni ibintu bisanzwe uyu muntu arafise ingorane yinye yaje gufungura no munsi banye 10,000 yahuze amahera yo gufungura arafungura ni ibintu bisanzwe urumva mugabo urumva amaze kubigira gatatu kane ubundi umuhungu nawe naca azararaba ibintu aho bigeze afu ahubwo niho Agona egasha kwabara kwa bitangwe gentillesse. Ako je mbona ubabara. ari umwe yarafise ico Umuntu agumukunda. Genre ja mu mama ndamukunda kandi ukunda umuntu utangwa kumutuntu twose bagwifana. Yo babuze taxi akira. Umukobwa nawe abaze ko na faiblesse yawe. Akaca abigiramo pam buke kabira akaca n'undi mutipe afise itike y'indege y'ikuja Dubai agati wewe rero bye kiki subira Kigali wewe tuzosubira ya sahani ya 5 zera yisangiza akagusezera abagufuye agasoni hara ku bloka ana ku bloka afeze nibaza ivyo binasanzwe gati chagira ngo nakubloka batagukura mu bantu baramba stati wabo kuna kiona mastati yo si posti naho uri muri afite ivyo birasanzwe ibikomeye n'ivyo twavuze Jean kwiyemfika gose kurenza n'urugero ukageraho ugatse mashuri yariha urumva erega nta rugero ruhari wow none wowe mu rukundo hari urugero uraruze hariho hari igihe ukunda umuntu amuvuga ati niwe umurihira inzu je harabonzi twabana muri quartier yarihigwa inzu abamwe n'umuceri wiwe akamurihira amashure ration ibintu vyose taramutwara hama vyaze nabi barahebanye sho ego uve kiki none ndakubaza ikibazo kuko Imana muzoze basi murasubiza basi makeya basi rasta avehe abagira itemo urabona ko itemo kweka genda none
nibaza ko uwo mutipe yokora ivyo yobikora azira umutwe gushaka gushika bikanahebana kugira ngo ntuzobabare n'ivyashika mu kanahebana bikore ahitse mugati okay ndabikunda ndamukunda cyari mwinduri niyobora amahera y'ishure ndayafise kandi yamurihe mugabo ni swat anzomutwara nivyapfa naho ni deste uja hose mu possibilité yose birashobora gukunda canke kandi birashobora kwa bamutwara deje oya ikibazo mwene vyumuze gamani muri Mari yari Mari uyo muri basiri bateri kumwe batatu mwe ivyo bintu ingene bigenda nona ariyo abahungu barakunda umukobwa akashaka kumufata ko ari nk'akantu yamaze kumufata naramushaka kugenda kuri yego ahare no mwihende ukava ngaha zubaho gute sasa rero urakubwa baracubwenge namurashoza gukanga kugira ngo ni nawe nuwagena uzocupfa no akuburiki eka ndagutukana usubwege gute abatipe buzuye muri capitale bagurusha n'amahera kutuvuga ngo none ntuzubona kubwira ngo wewe nitwavana nta n'uzoronka nkanje ega wowe uko bivuga we ko uri Mari ubu udashaka kubivuga byose kwera ariyo natwe turafite ibyo udashaka ariyo ibintu ivyose kubivuga ariyo ibintu ushaka kunda umuntu kamenga niwe mana yawe niwe papa niwe mama niwe uyu ufunze amaso kavuga ndafunze amaso ndamuhe ivyo nobaho gute ugasanga nta buzima buhari nyuma ye kandi ubuzima burahari mutambako umaze ega gukunda gusa tureke n'ibintu materiel hari igihe demuvuga ati gusubira ku isoko genre ngende gusubira gukunda n'undi yo confort reka ngumane n'uwo reka ngumane n'uwo reka ngumuko nyene kirandihira inzu kiragira gute inzu n'amashuri nabikubwiye ni risque kuko ushobora kwiyumvira uko ibajangora waramufashe wowe ukabazi okay ndamukunda uyu munsi ngaba ejo nkamuheba nze kwigira hari umuntu yakomanse muri bijya byati ivyo no bigira omo dufitaniye umwana hagati basi umwana wanje ntabe mu kantu k'uburofa basi ufise n'ikintu ego umuntu ufitaniye umwana ahanye je kinovuga ntimuze muheba kubikora nk'abagabo mwe musa franc urabana mubikora kubera ko umuntu uramukunda deje sivyo murakundana urabona ko aba hanu habisi par exemple kora ko wowe umukunda ashaka kugukura amafaranga urafise deje si ibintu ntugira uhombe kumurira inzu kumugurira imodoka mu gihe ubwo buryo umukunda ni ibintu bisanzwe urumva ahubwo ikibintu kubikora ufise ibindi witeze mu nyuma batanga harura ngo yamugura imodoka imodoka yanjye no guha daboro arahinduye yatubwiye ngo yabisubiza ariko kimwe ndibaza abantu bakwatura bava babaza ko tuvuga ku bahungu ku bagabo bari Mari bakundana n'abakobwa cyangwa ku bantu bari abari bo bose kuri bose ahubwo se mbwira ahubwo icengira ikibazo uri mariye inzu ndumusiribateri ntuza tukabana directeur tukagira mubona ko kubera ya culture oya ni culture ni ya culture yacu sino hanze urabizi ko bakundana hakuriha malwaye gawo je nanje ndamurojanya babu kuri ico kiye comment est-ce que je no kuri inzu ndumusiribateri ni ya culture utaragira ko mugira mariage ni ya culture yacu ashaka kubanza kwiga avuye kugira mariage na mama wawe uronka amahera yo kurira umumome wawe yarashaka kuba yakora none kandi ubushambrete bwa 100,000 no oya arabana n'abandi basore bakaba mu nzu bayiga bahurira muri sano arashaka kubakora ahantu heza wewe nubana n'abajene mubana muri babu nawe nantuze undi mukobwa inzu wenyene akabana n'abandi badada kuko udasize kumutwara ko mubana muri deux yani mubaye marié femme kandi peut-être nyene urumva ko ugenda kubona no mumome gusa quelque part ugagenda cyabana n'abajama banje nibiki ariko ndase umumome wamukunze aba muri iyo nzu par exemple hama ukabona yuko ubwa mbere undi muntu yari birabiraba none mutari gukundana uravuga ngo mwakundana na kibazo shakubaza ahonye ku musore n'umukobwa birumvikana umutsipa rafise twa kubabara umukobwa muhevye uri umugabo ndazi na hari abandi nzi uri umugabo ari marié arihiye umunzu undi mukobwa sivyo urumva depression kubera gira gutwaye urazi igituma babara kijya kimutuma abikora kijya kimutuma yumva ko basohokana bakundana nico kimutuma asura kubabara babwira abahabara babugire mariage akabwira ati nukuri kw'Imana ati nuge ubuzi ko mundiho ubuzi navyo numvaga ni nugire mariage umukobwa n'umusebateri ego baramaranye igihe n'uwo mutipe kinini cyane yaramuje kugira mariage wowe afise umugore mugabo umukobwa gumari célibataire kugira bagumane n'uwo bagumane afise inzu afise imodoka aragira ama voyage avuga none ugira mariage yiki none
uwo muhungu azoguha ibintu nk'ibyo ndaguha ninde ariko la fille yaramenyere kuronka ibintu vyoroshe ntamenyere gukora cyane urazi aho wonyereka ndabwiye rege ubujumbura ari bo benshi ega kiki nuri raho karoti zondabire abahungu aho ngaye bujumbura ndasavye munzondara kwaye bujumbura gira ama TikTok ari mu mashambri wabo cyangwa bifotora mu mashambri wabo ni bangahe bifotorera eno aho niho birabira ba bifotorera na no bifotora no bifotora ari mu hotel ya Zanzibar bifotora mu hotel uzongene unyereke ngira ni kubera ngira nico gituma nayikoresha sindonka ama vacances snap oya nayivize mugana na kimuzosanga ni foto kuri stati ni foto kuri stati uzogure batweke bari mu mashambri wabo na numwe Karasa se yaruse nayo hanze sayo ngaha Karasa se yaruse zimwe zo mu ikambi kandi zo rano ku ifoto ariko bariko barajya uba ifoto zako barajya muri bafotora umuntu ari ku ruhande umuntu akabagurira izonja benga bisokanye bonyene mu restaurant jamais dévoiler la source reka dutere intambwe reka dusome ama message yabo bavuze hariho umwe wavuze ati financer quelqu'un mutarubakana motifu ngo nuko mukundana ni erreur ya mbere mu buzima nabonye umuntu agira kuko kera nabona ko ari bisanzwe ariko umaze kubibamwo uwo wakunze umutima wawe wose ukamuha byose bikenewe mais à la fin mugire mukore mariage akakubwira ko atakwiyumvamwo nta kintu kibabaza nk'ico ukagira na depression. So in short ni nka risk ubufashe gufinansa ukunda mutarubakana kuko ntubuzi ko azoba wawe arafa de financement umushirako zose uyu urumva ari contre. Hariho uvuga ati à mon avis niba vyukuri relation yabo iri sérieuse et stable numva ahubwo yarakwiye kubikora akamwigisha n'ibindi birenze ivyo so atakamwishurira kugira amenye n'iyindi myuga igiye itandukanye. Yes. Ega nta kintu stable c'est le moment nico gituma stabilité iboneka muri ako kanya les filles twe kubishanya ko murasoma ibintu twe kubishanya ibujumbura nuko abantu babivuze mugabo sorabisha je ndakunda kubisoma du commentaire buri munsi kandi udusoma iyi mission yasohoka ndusoma du commentaire twe ku nuko buzima bubayemo juste gusa ni kumenya gese ngo muri avyitwaramo nta kintu ukuba ifo kuba reconnaissant icyo umuntu yagukoriye nawe umwe uvana umubwira shiri twarabanye neza uramfasha iki warakoze ndagiye merci mane zo gufasha imbiri. Okay, reka nsome iyindi commentaire yundi muntu undi yavuze ati ni bonne idée gufinansa umukunzi wawe kubera ko si un jour le mariage aura lieu yavuze ama raison abishi ama raison impamvu ari biza kufinansa ibintu by'umusheri wawe cyangwa umukunzi wawe. Si un jour le mariage aura lieu, l'homme n'aura pas à avoir honte d'une femme analphabète. Par contre, il sera fait d'avoir une femme de bonne éducation. S'il ne l'épouse pas et qu'il a financé ses études de bonne foi, il sera fier de ce noble travail qui yakoze ku max wiwe. Reka tubisigure mu kirundi kugira ngo abaka baratwumviza batavyumva bavyumva. Imvo ya mbere avuga ati imvo ya mbere avuga ati igihe mariage yoba umugabo ntazogira isoni iyo umugore wiwe atize atahubwo azoryoherwa no kuba afise umugore afise yize afise ubumenyi bumeze neza. Ica kabiri naca avuga ati iyo naho atomurongoranaho hamwe batorongorana akaba yaramufashije mu kumurihira amashure n'ubugwa neza ati naho nyene azoba ryohewe kuri ico gikorwa ciza yakoze c'ubuntu. Yakoreye mu ex yakoreye mu ex undi nawe yavuze ati ni bon cyane haje amashure et peut t'épouser ou te rembourser. Bayita investissement nayo ishobora kunka canke igahomba canke pour te remercier na date ya mariage ntagutumire diplôme ntagutumire. Ega mugabo bakobwa amahera yo n'amafobi namaze gushimisha n'amafobi nakora nawe bigenda gute nakora amaze gushimisha ko ni fobi byo kurambursa n'ibirimo ivyo
hariya kandi gakomantere kanyoheye ngo financer les études d'une fille dans le but de l'épouser est une superbe mauvaise idée. Ni nko gutera inda umukobwa ngo uramubukinze ngo atagira ubuzomugutwara. Ngo je trouve ça débile et absurde. J'ai appris des gens de la vieille école et je crois toujours aux valeurs. n'uburofu ngo ntazo imyaka yo kugira mariage ku mugani ngaho hapana ukiri muto ugira kweki ntoja guspendinga kwa mahera kandi inshaka gutwara kaza kuvyigira uri muhira okura biki hari uwavuze ivyo bintu hari uwatanze iyo hari uwagize iyo intervention yavuze ati no mutwara nkamurihira aho iwanje ivyo ashaka ndamwigisha nkavyigira ufite amahera yuko akageza kivyo bigira aba namara konona y'umuta ivyo ngira bigira bahabara keshi we oya hadasya none kuko ufise amahera yo kuriha universite 150 kuku ni kukwezi ni kuri trimestre dasya hariho urabizi ko hari umuntu akunze abara nk'ikirofu atavyumviro birebire agira vyejo vyakazoza wowe bavuga ati wewe uyu muntu dukunda nuko twumvikana uko nejo niko bizoba bimeze na yejo ejo nzomurihira tuzogumana gutya azorokone sibi ariko nyene gituma nanje sometimes naho ndabishigikiye yuko kurihira ko ukunze umuntu ndazi urashikirofa ukagira ariko nanje ndashiriyemo oya none gutura umusore ufite yo mahera ariko abantu batinya mariage hari abantu batinya mariage bavuga ati fuma ndakugira ikiyo ndaguha imodoka ndaguha ariko ntitu mariage mengo ega mariage n'ikindi kintu sikintu uvuga ngo nibaza ko ari kubera ivyo baba arabahungu batinya mariage ariko ivyo mko bivuga kwa habara kwera nibikibaho kwera 20 uragira mariage ukamushira mu nzu mukureka konona amahera kwiga ivyo bintu byo kuza turavugisha ukuri abari inyuma bashuri batagira mariage bavyumve nubikora ubu abihebe aze bagire mariage amushire mu nzu amurihirire mu nzu kugira amahera bigende mu nzu kandi abantu ushaka kuinvestisa ku muntu uzi ko ejo azoguheba amahera yose ari kuba bashize ku muntu uzi ko ibiti bitazoca none uzi uko ushika kuki none gababu yari uzoguheba n'ubundi mukaba bamushize mu nzu ukagira mariage ibizopfira indani naje fuma guheba basi yarinjiye mu nzu ariko urumva kandi umuntu aveyo tuvugishanya ukuri turaba jeune tuvuga ngo nanjye nagize mariage ndi umujene ngira gute mugabo tuvuga ico abantu bari nyuma yacu bavyumva batware mu nzu mureke konona amahera bareke konona amahera ivyo konona amahera vyaravuye bareke konona amahera bareke konona umwanya ubu umuntu wese agenda ukaja guspendinga kuri mariage ukaja gufata amakredi ya mariage ijuga chora mbere ukujya batumye abantu ngo mariage yanje ngo yabaye gitangaza ngo ajone 4000 muri 4000 na nijana izo mu nzu wawe ebuze relation na numwe hamagaraza abantu bose abahungu beshe madeni yibibu naza abahungu bafunzwe mu mimba ko abakobwa muko era bamuzi ko muratwenga n'abantu bahunguza bafunzwe ko abakobwa tindaza abantu bagira ama bank rambere afite ama carte rose abantu badugibugara amakujya amahera babuza amahera umukobwa agafata umudoga akawutanga akumuha 500 akaza kuyagibugarama atamera fisi twambaye nuni iga ni kubera ikinyeni ivyo byose ego atosubiramo iyo kintu gutiriza 500 agafata carte rose umuduga akira bura ama 500 mbare nigiye kwanza ruguru kwirira ikintu umva ayigwatirije ayigwatirije kuri 500,000 en plus ni make gusa ni juste gusa ugumva umwizere okay amacha agusubije ucu musubiza carte rose yiwe ni benshi bimwe vyabashije bikije munanira kwisubiza yatanga maraka kumadwira umuduga sanga umuduga aragiye kubera ivyamna ne kwishura amahera gukora abamome gushaka kuba mu buzima atari ubwiwiwe ninde capacité dufise ngaye bujumbura gukora ivyo bintu twese ngaturaza tukagira ibiganiro urumva vugisha ukuri muzo muravuga ukuri aho kuri ngaho abantu benshi barahombye kora abamome kandi sumwe si babiri bamwe bamba amashati meza babona basohotse bakora mwa whisky nakora irwa ryamye agenda muri climatisere umwe waje bonasohoka mu ijoro gusa ko frechez kwishiriye utu turambere gusa Yes, narize bintu wakira ka carte rose ka caractère ati burama mahera gaho turambere gusa oh my god ubuzi umuntu wabaye ivyo rero tuvuga dusubiramo tubihebe abahungu mukanure vre muwe mu buzima bwanyu nimwe mwatwemerera ko mumva none tufata ko nguvu babu uri tubasopa Iki kibazo bakobwa nawo umumangora nyote anyoye ni dayatsu umurima w'umuceri none nyotewe mureka fe none turabe umwiki umaze asheri umwiki akaza kubwira wakavinya sasa ko ubahi mukanyosha ibara naba n'umuduga nushikaye usiye twara bagatajabu au
babu mugabo barakagukora Akurikiye mu mavi. Ndagusiguriye nkora mu kabari. babo bakora barabibona abibamwo ahantu hari inkuru abibamwo baraza kumwitondako Ako namwe muri febre vraiment yaje dasubiye gihagarare ko wallahi abakobwa turi maso abakobwa ubu uko imisi igenda rero umuhohorera man tuguma twiga hewe tuzoya basoko tuguma twiga ubundi busoko ubundi bushasha ute nawe ucukwama ngo hama mu nyuma Ntibikunda. hari histoire zomwe tuvuga abantu benshi bimaze kubashikira benshi cyane abahungu bagenda kurihira umukobwa voyage atari ngahe bugarama no hanze bakagenda nayibonye story y'umuntu ariko niba abarundi bari abanyamerika ariko nino biriho ngo gute nakurihiye ngo ihoteli n'ibiki ukacunyankira ko turyamana none wabimurihiye hari ako gari maso ati ntunkorako mufashe kugurera Bamureka France, shaye ni France. no ya babu Wafashe indege ugiye kuri. gutembera Ku? gutembera Kutaduga imwaro, ugaduga imwaro ugafata bisi. mubaze to agutomorere babu mureke ibintu vy'amaromantisme ngo olala ngo parce que ariho yagupropose waje umubwira ngo yareka tuje imwaro kandi yakubwiye mubwiye ati ewana Okay, upropose weme. Zanzibar. Arakurihiye indege. Urashitse. Ni hoteli mu cyumba kimwe. oya para kimwe kuri ku cyumba kimwe apana kimwe yego Bibiri. Ikiwaho n'iki wiwe. okay mwavuye ngaha mwayipanda bora ko muzafata icyumba kimwe Okay, fata muri kayuko mwa. fata ko mutanabivuganye Nimutavanye ufata indege gute? oya mwavuye kuja voyage gusa gufata icyumba kimwe Okay, rero nkuno propose. Ni wafata iyo ka iranyaruka guhera iyo. Tuje kuri kayuko mwavyumvikanye. mugaje umvikanye biraza kiki muraheza jewe yo kandi ndayizi neza cyane ndayizi gose barajanye Mu gitanda kiwe. oya jambo zitandukanye asha bavuye batayaka ariko Jeffrey umukobwa nduva ko yigize injiji kandi yarabizi ariko arafite droit ko n'imbere ya tribunal uvuga ati byanditse he wowe mubwira ati mviriza wanyandike ntorose ko wemeye ni wavuze hari systeme yo kuvuga ati none bizameze gutya reka ndabereke aho ino ngaha nta kintu kimwe cyari bwabe kandi bari musanze muri abagenzi mugenda bimwe kikiyavuga ngo ntimunakundana nta kimwe kigeze kiba muri ngaha hanyuma wowe ukaca ufata ugurisha amatike y'indege kandi no ngaha vyaranse yarakwankiye yaranse Ema vyansi Bujumbura maybe bikunda namutwara hanze. Dubai ntadushanyemerera cyangwa mutwara Zanzibar nova ko mpuga atari rofa ariko vya frey aho mutashatse kurenganya mukundana mukundana murakundana n'umukobwa wabonye ngaha akunda ikirori yama ngaha ameze gutya kuvuga ngo muhora mutubesha urakunda amavoyage ubonye ubugarama twahuye na hehe aratugeresha mu nawe jewe ndago kugira ngo yaje hose ngo tazi ikintu nshaka icyo kintu wakivuze muri ko mukina amadefinete ko msuzo ati wewe warawavyemeye ngira message warayame Imani bababari. Ntaco mwabahungu mwese muri ko muravyumva murumva neza muze mubanze muvuga ivyo mushaka je mpora ngende wazi ko ndi ibintu by'abagore n'ibiki n'ibiki nukurye muri tribunal ukarekana umukobwa bona murihisha consensement n'ikindi kintu cyatari hanze ko bageze ikintu babana film muri rya selfie uravyemeye kubera hanze bigeze iyo muvuma mutwenga kuko ubunye hanze bazi ko bakwararaza n'ubu nindi Bujumbura ashaka kwaraza ngo kikiyafashe ku nguvu nyanya n'ibiki n'ibiki uriya nanje ukwivugisha utuntu iyo nesheri bizameze gutya akenda akavuga wi quelque part nukuri kandi si blague ibi twavuye muri fa muri tribunal bagenda ugati ngibi ingi biranditse n'umukobwa wara asho gupyeja akubwira ibintu kugira ivyandike muri message kugira ivyo azogenda kwerekana ati raba kikije bintu yako arambya yashaka kungira nabi bla 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 donc abangu mutwumva katugeze nga mube maso amahera bazoyaje nejo turacafuaminga ngo nikosa ryawe nibirofa ni njari kirofu wo bwomwa ngo nabana babi ntabwana bubi wowe turi mu gisagara umukobwa umukobwa mubi abaye Bujumbura mwe muko mvuga ngo avuga ngo umuzo yajya amahera muzo yajya ngo nabwire shumora nugone turi ku televiziyo ni radio ntitukiyari ibintu bimwe hari indi mikenyuro muri ko muragira ibintu bimwe fata ko abajene bashagira mariage
bavyumve neza nimusuye kuri amaruaye baze muba muri benshi ari utanga amayinite uri arwaye uri arejidezo tangarasi n'ikirato ntigihenga we n'ubuzi wowe ivyo ukora ubwo ukabiraba cyaba ndabanga kimwe na kimwe ikini naco kakinweza ngaye ujumbura mu moma afite telefone iPhone 13 cyangwa 14 my friend 4 million narakora 4 million mu maboko narafata 4 million mu maboko ayazi kuri telefone afise sa buri munsi abagendera mu taxi na bus iyo mentality umuduga w'imiliyoni zinashaka kuruga ukagenderamo iyo mentality nasama yisigurire uno munsi ko maje ngo tuyage nakonwa bisigurire birahindutse parce que no munsi mwavuze ngo mavyaye ngo ni factor and Renda basetse dikire. Urumva tuzorondera tuzoyigira indi deba turondera abakobwa babayeho gutyo kubera afise n'imodoka aho yunye nta bujuja afise niyo tunga imiduga ibiri kamera iyindi kamera je kinikora cakazi ntaco nibisigura nibisigura urafise n'imodoka na bisi ndayigena nta bujuja ufise byose bizaza kubibaza tukashaka ku point d'interrogation Memu vanga bari amazo bari iki namwe bwe mvuga ko natwe jewe ndabakunda mu kiganiro oya ndaka tukimara twajeje bon turakereka mu mavi yanyu mutubwire amavi yanyu dufite amavi y'abagabo moranga n'abatungi ku matelefone ngo twashaka ku mavi yanyu namwe mwingene mu vyumba uzobana gutanga amahera y'inzu cyangwa umushire mu nzu canke uzomucumushira mu nzu mugani wa babo ati ibintu byo gusitegura amafaranga tubireke ngo tubiganirira indani abahabara namwe ntimurire vraiment babahevye nyene baguhevye urumuhabara n'ibirira kubera nyene nuko nyene uro muri kuri ku ibezi niborira erega buraca bugacana yego no musi n'uyu ejo n'uyu umusponsor amarogora ahinduka of course anyways Inzu yariryoshe amaruga sponsor yo yambere ndayumvise kwiroga hinduka sponsor no musi buri naye kijuga cyo arayizwa kuri affiche bon afite ibujumbura inkuru nyinshi nk'abantu ibujumbura inkuru nyinshi zatuzanye na zikezi kivuga igamwe mutiya kuvuga inkuru z'ibujumbura kugira tuzizane azi kibazo gihari ngaye bujumbura ari ibintu byinshi ngabo probleme si peut-être que n'imico yacu Burundi ashaka kubivuga byose nk'ujya ko mu Rwanda bivuga kagira gute muri Congo muri Etats-Unis kugira gute kandi ibintu byinshi abantu ateza kumenya kugira babivemo nivyo kandi foko muzamura bivuga tubivuga kugira bivemo baza ngaha dusesumuce by'inzara by'imishatsi kugira gute babwira umuntu hari ugusukisha hari ugura impuzu muri telefone abanze andika pedicure kipe gacagaranga ngo ni jiwe gusa wewe gusa akiri kuna yarampa kingi twanze kivumbi kingi suwa ngucisha make suwa bantu b'Imana turabashimiye kuba mwumvira iki kiganiro turarindira amakomentari ya muracamweka nutukumwa kuzindi mishatsi nukuri bw'Imana muzoronka urukundo rw'ubuzima bwanyu vuba turamudura vile papa muga barakora dutwana tukiri duto bandi baba bibi bose haravuye kuri chat dutwana tukiri duto nitwiba twotwe oya toto turacari 10,000 nibasaba moeki tutungana gute warasoga ukabona bakuraba gusa muri boîte bazabone nibiki nakwishyuye tora kana kaje kavye 20 gicaye amacupa nka 20 kumeza niyo bujumburi turaye ababibi bose ababibi gwera kuri 20 abakecas watubita ababibi baba muga muri nzigo abakecas baragiye Paja reka tukiganiro babu merci beaucoup mwakoze kiki merci wakoze micro dance none merci turahetse kunyene oya réception ni après réception ni après nje kubonera na boss babu turanyota ariko
afite indya ziryoshe afite na show vuba cyane afite na kikigo batabivuga afite show abanyamahanga bari mu kuza umva babari abanyamahanga bari mu kuza shana show kupira cameraman show bari amadolari amakuru muzoyamenya vuba cyane mwakoze cyane reka tubashimire gose naho gutaha mupataje ikiganiro hanyuma kibaryoheye mu comment alors bye bye bisous bisous